Kugira wasiduka ugwara neza kubera yego ukagwara sida kubera urukundo raruzi wewe ingwano wora yiteguriye kugwana na wa muhungu mu nzira zose zishoboka umuhungu se ko narana mubona yashaka biboga arashaka biki none tushaka kugwana mu migere cyangwa mu majambo. Santa aragize ikibazo navuze ati umutima wawe usimbaguritse ndabimenya cyo nabyo narinzi ko ikundana kandi aho nabizi ibyo mbuza gukunda nanje yego kupura ko twese twaremwe n'Imana kandi turabahungu biswe ko amuvugishije agena akamuvugisha ko ntazi yo yirigwa tese yaramuranguye yaramufise muhira mudemo wawe n'umufise muhira sha mudemo wiwe n'uri muhira nimba yaramutahanye yaramurunga ari muhira uno wiwe cyo nabyo narinzi ko ikundana kandi aho nabizi ibyo mbuza gukunda nanje yego kupura ko twese twaremwe n'Imana kandi turabahungu biswe ko amuvugishije agena akamuvugisha ko ntazi yo yirigwa. Yes rero guys ndasubiye kubaramutsa kandi ndi munyakabiga ndiko ndondera D1 bambwiye ko abangaha quelque part ebiza kunsaba ko mbaza kugira ndahamenye neza ntahonze bro nkubaze gato ni sawa bro meze neza ndameze neza yawe basanzwe bakwitagura Filibert wenge uri ukaze man uraberewe merci sana uvuze witwa gute Filibert uba ngaha hafi mba ngaha nyine hafi uramuzi D1 D1 ndamuzi niko bengu urafise isoni mugabo wapi na soni ifise kwera cyangwa mu nkubiti wapi sino kubita mani je nitwa MC Andiro nashaka kubanda kugore gata D1 nashaka kumenya haba D1 kabisa sinzi ahantu yoba ari hehe no D1 yari ku kabare yoba ndibaza yoba ari nko kabare ngaho hepfo bahita kujya kanga ni kuri nefu ku kabare kitwa Facebook ni hari urisi niho yoba ndibaza tugiye twomubona ndibazanye ka twomubona rero hamwe inkubu yoza yogarukino hari gihe usanga ari aturagiye gaca zino ntumubwire ko twavuganye we wihore kuko tumubuzi hari acha tugaruka kandi kumuraba sawa uze cha uvuze kuri nefu akabari kitwa Facebook akabari kitwa Facebook sawa tugushimire cyane brother ugira umunsi mwiza mwumvise yari yari reka tugire ngene tuja kumurondera cameraman tugene wala vesela nkuko bamaze kutubona rero twashitse aho batubwiye ari yaje gufata kamwe twagiye cameraman se kumubona mwe murindire gusa mukanya gato ni exclusive meze neza brad man yeah ukuza kamani nikonza mu gihe nakubuze none ngiriye gute murakaze bro composition mvuga man reka uko biri kose reka mbanze subenda baramutse nagize kubaramutsa gute uko nari mfise ubwoba konza kukuronka ariko ndafise wabimfashijemo ujya mu tipe yubaye kandi ndamushimiye ariko ni D1 maze igihe munsaba igihe kitari gitoya bivanye n'inkuru nyinshi zigenda zimuvugwako asigaye ari we muntu wa mbere ngo kumitoma ariko nanje sindavyemera neza icaranye nawe ngaha kugira mbashe kumenya reka subire kubiramutsa kuyindi ciro umeze neza rero bro mambo yakusawa ndashima vraiment nubwo nyene bimeze kwa kundi nyene gitari ntimuvana kagitari imba nagafise shaka muri ko nagifana nyemba nagafise uri nko mugore wanje wa mbere yego gete nuwakanga gete nyene yari wa mbere muri akanya gusa ntaranyemera urabizi nawo kuranyemerera ariko kandi wakiriwe sanzwe ukora n'akantu ntibijijana reka nanje kumbure banyakire hama tuyage neza nani kamwe nyene kwizanire kamwe ahubwo ni ucu nari byose kwanza nabifana ifiko bikaze nyene aho ramaruro hariya urayino maruro no yimwa kwe maruro inzoga ntanzoga amaje maruro
gusa marombi swenga bambira ngarasosa ndashaka ko marura ni sosa mani yakwiki umenga ntogerageza n'iswangira mwenga ngarasosa nta bundi buhari ubuzima n'ubunyene mu bunye kandi nta myaka ijana niko no duteganya kuzogira byose bizimana nka wori kuritesa kuri gate umenye ko ata myaka ijana muzobana abonye nanjye nubwo nyitesa ko amenye ko ata myaka ijana azomara kwisi ariko citro hano avuye copyright rega je bara agira atari ku nkopia nyene urabizi nawe uzavuma pia muzane nuze nawe nguza nundi muntu nkujya ntayigete yego kabisa bazubasha umuntu ariko akugirira ibisanga biya je no muronde none gashaho cyo twiyemeje ikintu cyose umuntu bivana kuba abagiye nuze inguvu umuntu aragwana nyene naco ariko wowe nka diwani peut-être hari abakobwa benshi bakurondera cankwe ubona ufise inzira zo kubaronka kubera iki utari kumwe nabo cankwe utari kurabaha umwanya ariko kumva kujya mu kobwa nyene umwizingira ko gushika bo kwanza abantu bambabarire narabonye ama message ama comment menshi mubire yakoze amahano ibyo bintu ntibibaho ariko nta kunde nyene nako byakugenda buri muntu wese afise ukuntu nyene twara ibintu byiwe ari nige tunabimenye kwasa cyo twari ibintu ko dushaka mugabo bambabarire cyane gose vraiment ndiko ndamira nk'umuntu yotuza gatoya bivanye n'ama message ama comment bagiye barampa harabafite ko nateje agaciro kufukamira umukobwa ntago murakunda namwe muzobona ntago murakunda nimwakunda muzobona yuko ibintu bigoye ariko nyene ndatuje meze fresh tu ndiko ndiga ukuntu nyene ndiko ndaraba ukuntu kurukiza commentaire zabo ko niyo famille yanje niyo bantu bifuza kumba ikindi kintu nubwo navuga ati sindo ikindi kintu ujya muntu adahari ndiko na trying how ushobora kugira kubigabanya basi mugabo kumukunda byo nibyo urabizi ndamukunda vraiment ego nishobora ariko uburyo naritwayemo kufukama bayibonye nk'amahano ndiko nagerageza basi ndabukuntu byo no bitwara pole basi ndahe kuzarafukama ariko tubanda mwinjira in box nibire ya kamera barambujije ngo kumutira y'imitomo ariko nabona kiri mu bintu numva menga nyene ibyo mfasha ku ruhande rwa D1 muri jya tubaze duhere mu ntango kuri ujya mwanya wakora bijya wiyumvira iki washaka gushika ku kintu nyabaki uno munsi ntiwagishitse ko utegura iki ugiye guhindura iki kugira nibibandanye kumera gutya comment nkazijya zihagarara oh baby yeah, biragoye no kubihagarika umutima wawe uri muri byinshi ubuzima bwawe buri muri trouble umutima wawe uri muri byinshi yeah, yeah. ubuzima bwawe uri muri trouble oya je sinzora bibyo waciyemwo bibi abahungu bose mwahuye nabo sinzobira nzoha agaciro uburyo nkunda murako kanya Jemfise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nyigukunda I'll be waiting 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 kugeza my lover from your heart kugeza my lover from your heart oh yeah igete oh je nanditse indirimbo waiting kandi yandikiye wenyene igete mwenyewe ari true story nyene kuba nagize opportunity akama ikiganiro nabyo namwe namubwiye ati miganiro hama rero profitiramwo namubwira amajambo yanje nengene kumubwira imitoma n'indirimbo nkuko ari yiwe nyene kandi undi racari yiwe indirimbo nizovaho sinoshaka kwifuta indirimbo arabeshi bari mu bintu nk'ibyo nabayemwo tuvuga ati kada imumvishe ibyo ntegura ni byinshi ni nguvu zanje gusa zitaciye imbere ya kamera nkuko babimbujije kuko sinjeje kubangamira abantu ahubwo njeje gukora icyo bashaka ko nkora bitambere cyane rya music apara y'umuziki niko ngira nije mu byo bintu by'urukundo beshi bayifasha nabi ariko urukundo niko rumeze beshi n'amaetaje arahenuka amaze agahenuka kubera urukundo canke kubera abakobwa beshi barabizi rero nanje ko byankoreje kujya haya nibaze ko bontahura n'ibintu bisanzwe kandi cyane ushika kuri no mwanya diwa na Santa aliwe yiwe uzi ku izina rya Igete keke bicarambabaje sana
yitwa Santha kweri ariko uramaze kutahura ko ari ivy'ukuri ko ariko yitwa izina ryiwe ari Santha je ntabyo nzi ibyo nzi ni gate gusa tuko niganiro nubu mpaye ikindi kiganiro avuga ati diwan tuvuga ku muziki gusa ngo ngira bitokunda kuri ko usanga naza ranga mutima y'urukundo ndakeka je ibyo izina rya Santha nagiye mu marambuzi nagiye novuga kabisa ariko ku ruhande gwawe nawe ari wo wita igete wewe mubanye gute aranakwishura message cyangwa bimeze gute message shanova ko tumaze igihe tutandikirana kuva kijya gihe kubera kumva nyene cyace bici imbere ya kamera ntabwo yabyakiriye neza ariko kuri dusanzwe kwandikirana ndibuka ko indi nimba nayimugikiye waiting nayimuhaye yani ikintu tutuye muri two kurira rero umva ko maybe arantu yari yamukoze nubwo byabaye kujya yari kundazi nawe hari igihe ndacarindiriye mu bisanzwe umva indirimbo ni waiting ndacarindiriye rero ngo commentaires zigaca zigaruka ari naco catuzanye barabizi benshi ingwano y'umusheri wiwe ikirajamwo jewe ati ntawuzi oya ubone inde nawe ariho umusheri wiwe twarakoranye nawe ikiganiro uti rero aranakwihaniza ati akanihaniza na Isaac TV nimba sa igete wo witwa igete yari yasavye ikiganiro ntikije ko kijya cyambere byose agenda bisaba ati niwe yanamuhagaritse kumbe ku kazi warubizi je ntabyo ndashaka no kubimenya nta ushaka no kumenya ariko umuhungu yaravuze amajambo amwamwe abantu yarabatera ubwoba kumbure ngo ni ikintu kibi canke niki ariko mu nyuma aravuga ati si ikintu kibi ariko jewe ndazi yu ndamusavye ibintu vy'imitoma ku mudemo wanje ahagarike gutese yaramuranguye yaramufise muhira mudemo wawe n'umufise muhira sha mudemo wiwe n'uri muhira nimba yaramutahanye yaramurunga ari muhira uno wiwe ataramutana muhira ndafise ko ruhusha nta nunda nazi kwanza umuhungu ni umuhungu ke umuhungu witwa Frank niwe ngo akundanye na Santha ari we igete napambane rero nagarike none ugiye guhagarika imitoma niba myinshi imitoma yanje niba myinshi kagira ikadepasa nakazi kibazo bahombi navuga nagenda cyane imitoma yo nanjanye iwanje iza kukurondera narinzi ko ninahita nkubwira ujya muhungu uhiza guhita ugira ubwoba unajugumire basi ku majambo yagera wapi wanje nta kintu cyo kwisi cyo njugumiza kweri kiri munsi y'ijuru ni Imana yonyene ibindi byose ni kubaha gusa munda mubaha uko ariko ariko nta muza ntebwo ngo umukobwa ngo ujya ngo ndamuresha ngo nanye gipfa gutija kumutera imitoma yawe byose byahe nta shori yiwe nta shori yahanje amato zorabanye nizo pasa nizo niwe ni kuvuga umuntu azokora neza niwe azoshimwa ego akavuga ko bakundanye igihe kitari gito imyaka 3 nkuko we abivuga ariko akabandanya avuga ati gute mu masezerano Isaac TV ngo yarifitanye nawe byanti jewe amakuru we ubwo wavuze ko abadukurikirana bo babosi bacu nanje abankurikirana bo babosi banza kunwa ruko icyanzanye neza ndiko ndagishika ko barabizi ndabakunda nabo barankunda nshaka kumenya muri iyo myaka 3 bakundanye wowe nka Diwan ukabona umunsi ukimurondera nubwo tutazigiye mwamenyaniye ko kuva kera muva ruguru nahe uriko wakira gute nturi kurumva kuri kurababaza undi muhungu kuko wavuga ati jewe mfise jaro ndafuhishwa n'umukunzi wanje twaciye muri byinshi ndamufasha utuntu tumwe na turiya wowe wumva gute nk'umuhungu mugenzi wawe je nabyo narinzi ko ikundana kandi aho nabizi ibyo mbuza gukunda nanje yego kuri ko twese twaremwe n'Imana kandi turabahungu biswe ko amuvugishije agana kamuvugisha ko ntazi yo yirigo kandi ntazi gitwa twamenyaniye esiko ko je ibyo nibaza ko bitondera ubwoba ahubwo nimba mukundanye ntagire for senda mukunda canke amuvi nyuma ndimba ndamuteye ubwoba eka shaka kuba nteye ubwoba nari mitoma nyene webwira umuntu bikundana akagumanya ari nyuma yiwe ahubwo ndamuteye ubwoba nagende kuko mitoma wongeye kuzana indi ndirimbo nyene yego imundi mutoma nyene urenze ku buryo azoca namwibagira yego wewe nta bwoba nta nubwo na gato I'm not afraid of being in love just nujya mukobwa mu gihe ngo nuko munga hari I don't care nabizi ndona ingwano ora yiteguriye kugwana na wa muhungu mu nzira zose zishoboka umuhungu se ko narana mubona yashaka biboga arashaka biki none tushaka kugwana mu migere cyangwa mu majambo bo uko bizokunda kose ariko je sinteguye kugwana ko niteguye
guhatana nyene mu rukundo mpaka ndamusindiye nta bindi birenze ibyo. Byantwaye akanya kani kugira ndamumenye ndanamuronke byantwaye umwanya udasanzwe ariko nza gusanga ari umuntu mu buryo sinzi wewe sinzi cyane uburyo ariko we nasanze ari umuntu afite umuduga peut-être nkuko avuga kunda abahungu barebare umuduga Cindabizurondegwa na benshi beba no amaheri imiduga n'ibindi byose barabifise Jemfise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye nyihari I'll be waiting kugeza my lover from your heart kugeza my lover from your heart. Oh yeah. iba itidawa usikira mubwira ntabwo ndasubira kurira oya ntabwo ndasubira kumfukamira kirakoze birahagije ndibaza ubu nyene ndarindiriye kandi pose ntabwo ndasubira kumuvuruga oya ndarindiriye ndi pose ndakunze kuyumvira nk'ubu bunye twaronka apeli sivyo tumwipfurije Santha aragize ikibazo tukumva apeli ubunyene Santha aragize ikibazo ikiganiro kimara oya nacyo nomara umura kimara gute nyene nacyo nomara navuze ati umutima wawe usimbaguritse ndabimenya ndi kuvuga nashaka bari hariya ndi kuvuga gize akantu kabazo ndumva ko yari dufise ntataranyemera nifuza kugira love connection je nawe tugira love connection ndi kuvuga gize akabazo numva no hapa yani a bit there before yuko anampamagara ugenda ndashaka kumenya ibintu bitatu umukundira cyane ujya mukobwa bituma wumva ko uhangayize cyane oya icyo kintu kinoshobora nakubwiye sinabibwiye kwanza nabibwiye ruze ya Delicia nimvuga ngo ndamukundira ikiye icyo kintu ashaka kukibura ngaca nigira tuvuge ndamukundiye amaso ndanababwira abakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abakunzi bacu abantu baje mu rukundo nuzi ukunda umuntu ngo mukunze nuze ya ikintu runaka kuko ushobora umuntu akibuza nimba ari amaso akayabura agahuma sabubwiye rero mukunde wese ukwari nenda mukunda wese ukwari ari muremure avuga ko ndi mugufi ntaco bimbwiye ibyo yego naho jagiye cyo nibaza nk'ubu kwavuga kujya kose nk'ubu muri kumwe murarakwemereye aciyambara kirato kirekire ubwo nazo cyava hindura imigamba guhe nibaza ko nabwiye ibyo yaciyemo bibi abahungu yawe nabo byo aronkeye kandi rero muri aka kanya jewe ndarindiriye fitete kumwe n'abandi bafite imiduga arabaha umwanya gusumba jewe D1 mfise umutima ntunze umutima nk'itunga rero ibyo byose birambiwe niyamara kuza niyaza akangarukira jewe D1 azobaze yuko aje kunkunda uwondiwe D1 Ega hamwe yogaruka amaze gukundana n'abahungu benshi cyo vyumva bagaca muri vyinshi uwo mwakira n'ubundi nese nakubwiye iyi ndirimbo ni true story muyumvirize please muyumvirize ni waiting by D1 ajya amajambo yose arimo niyo true story niyo ibi byose niko ariko arambaza birimo ni kuvuga ibyo byose baciyemo ntacyo bimbwiye inyuma yo myaka 10 nzwa nkimukunda gusa imyaka 10 nihera shaka kuba no bivamwo iheze ego ora uyigira nk'umuntu afise urukundo rwinshi sana je ndakurabanga nubwo jari giga binyumi bincanganya nanje ubu wewe yoza ugasanga je afise umugira wa sida wewe mweme sha rukundo rurakomeye wangu rukundo rurakomeye kubyo no kwemera nawe kugwara kubwiwe kubwira wa sida ukawugwara neza kubera ego ukagwara sida kubera urukundo raruzi wewe sida nayo nikindi kintu brad reka sha sida none gupfa se gufanyere gufurego twese tudova ariko uve wa muronze ariko mfenda namukunze nye twarakunda tumeze neza tubanye neza ego ariko nibirebire biramaze gushikora ruramurota umvenda cyo kibazo ahubwo ubivuga ati wewe biramaze gushika ukikubita hasi kwera kuramwimvira mu barabara bakaka no kugonga kumurota byenye bisanzwe ushaka kuramukura murota ugasanga waniroteko tari bisanzwe tu kawaida nyene umuntu nyene byasanzwe shanawe ni D1 ndamuzi mukababaro kanini hafi ndwi zibire ababaye none tuve ngaho tutamutwengeje kubera twamaze kubikora sico mwadutumye none ufite ntabwo mbabaye je ubu yameze fresh nababwiye bive na message bandungikiye urukundo sikujya ndiko sishaka gukora kumwe natwara muri cyege kimbere ya kamera cyagiye
siko nkirutwara vraiment mwanafashije makomatire mwampaye yo kumbwira ati D1 ndako twara urukundo guca reka urukundo reko gutwara guca kuraka kumaramaza abasore nkatwe abasore kurakazi kawe ka music bakoko bazoza ariko Chesi mpaye agaciro bazoza nahaye gucira urukundo muri akaje ariko nabwira yuko impanuro mwampaye vraiment nazikurikije ntabwo mbabaye gusa no baranda mubuze burundu ariko navuze mumfashe kurindira turindira ariko singiye kuguma ndabwirwa kwa kundi singiye gufukama ntabwo ngiye kugira gute ngo ndire no ubu ndi happy yard ubu ndabimeze neza ariko ndamurindiriye nataza nyene sinzi buzo mwandaye kumfasha igihe byo shikanye ugasanga aranamvuye mu byose birashika tu aho kumvamo n'ikintu kigoye cyane yego nk'ubu vyoshika ujya muhungu akikomporta ukundi kuntu ugasanga harabaye kukuronde kuko avuga ko reka kurondera gushika kuri no mwanya sinzi ko arakubona cyangwa akatarakubona ariko bishitse mu gahura akavyitwara mu kunda avuga ati kwagukankama kwagushwana cyangwa kumva ko ashaka kukwereka neza ko atagukeneye mu mukobwa wewe vyakira gute twaramugutu umukobwa wewe se nise wiwe ntabwo ari papa wiwe arahari asagenda musabe niya ntanga nyiri tuzotangura mpamvu wagiye gutangurana twibuza mu byo gutangurana niya ntanga kumujana muhira aho yaza ntege nyine tuvuganye n'umugore wiwe vraiment nico gihe aza nkoresha shaka ariko muri aka kanya aracara abavyeyi biwe twacatera imitoma twese twacapinganisha sivyo ndaza ko rero yo tuza natuze naye ndakaze yego bivuze ko uracagwana je mbere ingona ntirenze ko dufite imitoma myinshi tumaze mubwira myinshi ku buryo niyo yindi yo mpungu izovamwe nzoyifuta D1 turi kumwe ari kuri micro za STV ni MC andi nkuko mubizi wa mwana wanyu umwana ari nka kugira akore abaha ama exclusive sindi wa mbere guys hari abakunze kuvuga ngo ndi wa mbere ngo ndi mu best arabaho oya reka dukora ivyo dushoboye ibindi tuko tuzoguma dukishaka gushobora ibindi byinshi D1 acakurikiza inyuma ya waiting hacakurikira love collection okay imaze kuza yaje ikurikiza bya bindi nyene naho nyumva wari kwigwana uronke gwa rukundo ushaka ofete ijya nayisohoye narinzi yuko basi niburi je ndimbo yumva waiting navuze ati reka umuntu yari muri bya bihe by'iwanje nka D1 yari muri waiting reka ndamukure muri waiting peut-être washaka kwa byarakunze ugasanga mu mezi abiri weci yagaruka cyangwa mu ngizwe yagarutse ko yumvise waiting reka ndameze love connection bo binjire muri love rero neza ariko je malheureusement ntibyakunze ariko nta nico binambwiye kubw'ibikorwa ntaco bimbwiye nduzobana gukora aho n'indirimbo kwanza yambwiye ngo ndi mugufi ngiye kompoza indirimbo irimo ivyo bintu nyene ngiye kuyandika kandi afise titre yitwa umunyuka wari nduzoyumva ndetse siguriki oya insigo zitanganye maze gusohoka tumaze kwitonda ndeka titre nimvira ubunyene kuzi kirundi ni Kinyarwanda ni Kirundi umunyuka yego muzokimenya narabemereye ko ntazoswataje inkuru nk'iyi umunyuka ngo ngiye kurondera kuba wa mbere kubabwira ibyo ari byo ubunyene kubera yuko yamwende mugufi ndi mugufi ngo nyene none se yarabeshe nako mugufi yega mugufi nabivuze ubona ko turi kumubona ndi mugufi erega aba mugufi biva ino bagararanye nunogaranye nanuze na bifesi umwana gucumba wo muremure gute wenda ndibusa kantu hari mu commentaire nabonye ngo MC andi ngo arasana ngo na D1 nta nivyo ntaso kubona man ntabwo papa shaka ko yatembereye ukuntu cyaye mama cyaye papa petezi mama wanje byo ntavyo yoja gusa so awo sanga yarafise ingeso oya papa wanje n'umukristo batari ndibira byo jama ko nandi umwana w'indero fate ko ari gusa bisanzwe kujya abantu twebona ko famille yacu dufise urukundo cyane twari twifuza gukunda nye dukundwe ama rero twibaruke abana bafise indero dukunda ko dufise indero urazi mu gisagara ko bazi ko umwanya n'umwe ashobora kwiyahura kubera urukundo oya baramfashije rega ya comment nizo nashe nsoma guca bice bimpaku nguvu baranyereka inzira mwe gucamo mu rukundo yuko atari inzira yo kugira ngo niyahure ngire gute gusa no kuyahura vraiment yego ndabona ubuzima bumva inyuma y'urukundo ubuzima burabandanya iki kibuze urafata ikindi gusa ndacyafosinga buke byanse nta kundi wenzogira gute yego jewe hari aho byatanguriye bisari byarangiye sinza ko jewe umuntu ntarabona neza mwebwe babiri uko twicaranye ariko mwicaranye wowe n'umusheri wa Santha muhuze mwumvikane nk'abagabo sinzo même si umwe bavuga ngo n'umuboga afise umuduga wone afise umutima n'igitari nkeneye ko bijya bintu byose tubiri umutima n'igitari
ubu ni umugore wanje wa mbere mw'imisi gitari usubira habwo bicaza aramfatira guca nari nkubita guca cyo bamvugire note rero ndibaza ko nta kibazo reka mukuza kurangiza ikiganiro cyacu tuze tukirangirize muri love connection kuko ubutumwa nibwo tuko turatumbereza hariya turaye ko umukobwa yoshiduka kujya Sante yashatse kubiheba sorry Delicia yashatse kubiheba siko nshaka kubiheba je nshaka kugwana ndabe basi nanje ko menye neza na neje Santa nzomushikire ampa umuco wa nyuma niwaje umuco azoba Santa nzoca mpeba nzoca nakiri kandi nzoca mfata wonyene nanje umuco azogwana none nzofata nyene yavuga ati D1 kuinjure kandi sindagushaka uzoca uheba kashabye ibyo mbona byo babo byo twagiye kinini kuko nabyo gucikira gaje mfise ariko nizeye ko mwanzuro bizofata ari wo mwiza ego wowe ndazogenda basi umuntere mitoma basi yongere kuri yayindi iwanje yongere kuri yayindi cyanyemerera jewe oya uzobicisha uvuga ati yantumye ngo nkubwire basamazi ahubwo nshaka wewe cyo nawe tubari beef na jewe je beef nta kibazo yanyemereye ngo kujya abana umabona nuramujya ibindi bikaza mu reka tuvugane tuje muri rap connection ko bayigiyemwo kinda cyarindiriye nta numvise ngo bayirindiriye cyangwa yagiye je ndayirimo wirimo reka ndakora akantu nyine nta kibazo ako wemeye kuzombera kabando nzitwaza mu busaza bwanje zosazane nawe nzitwaza mu busaza bwanje zosazane nawe imana ihezatire umutima wawe usimbaguritse ndabimenya odare 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 dufise love connection odare odare dufise love connection odare odare dufise love connection yego bayita kuba dida ni D1 mukore mwabibone we twari kumwe mwaramuntumye ndamubazaniye ahubwo rero no munsi ntanze nk'abakunzi banje bakwiye kunkomera amashi n'ibyo umuntu mavyo sindabikora kandi ndagerageza ndagwana attention mwabonye ingene mwese mwayibonye we ntavyo zingene vyangoye ku murongo ariko je mwe mwabibonye mwe twajanye kuva mu ntango D1 ntankeka yuko twogushimira cyane ariko kandi tugwa pore kubiyashu nibisanga ariko bro mazi misi meze nabisana urabona hari yageze igihe kwigihe nyine akibona nabi by'imse murabizi ashana rimeze fo sana vraiment ariko nasumye commentaire ndaraba nyinshi mbona arizo kumbwira ko no byitonda mu buke slowly bizoza cyubati abantu ndazi ko bankunda rero nkuko babikoze mu commentaire haya babandaye kumba hafi kumfasha kugira ngo nibura basi bamfashe kuri singa ibibazo ndabigabanya ibibazo mere neza peut-être nimba babona nyene uko nabikoze atari ko bibiri bamfashe kumenya gukora ciza ego wanje nta nkeka yuko no gushimira cyane même si utantumiye nitumiye ariko kandi kuba wemeye tukicara tukavugana urakaze vraiment cenge mba kwicara naze nivuye ico dukorera twe dukora ibintu by'abantu babirabe iyo umuntu yanumye umuntu jewe niyumvira no gufungura ariko ujya mu namuronse kandi yo ndamwitumye mfata umunsi yose nkavuga ati umuntu turiruka nagwanye sinarinza ahuba nahamenye uyu munsi hari umuntu yabimfashije nta nuwozi twahuye ndamubangitse tugende gusa sinomuvuga nubwo nakuba ndamunzi uhava umumenera nabi kumbure ariko reka ndagushimire cyane ego urakoze cyane reka ndabasaba ko boja kuri Iteka Music bumvirize story yanje na igete ni waiting ndetse ko amaze abarindiriye bikakunda bacumviriza love connection hanyuma nkurikirane kuri page ni D1 257 ku manuro nyinshi bampa abandi bazima banapata ibikorwa by'iwacu kugira ngo ejo D1 maybe ashobore kuba nko bashaka kwabo ego murakoze cyane ego kandi muvuye hariya muce musimira kuri STV murabe ikiganiro cyose cyo hejuru kuko ibi biganiro birahari bibiri vy'umusheri wa Santa wamwita igete umaze kubiraba ucu ngufasha uvuze ngo Santa cenzi igete man ntacho wayigete tuzufasha turi kumuza uvuga igete ikintu cya Santa kirangiye mu mutwe ni igete niko badusabye ni igete fisi ibiganiro bibiri nakoranye n'umusheri wiwe muce muduga mu birabe kugira mumenye neza inkuru kuri kiragenda n'ukungene ubuzima bubayemo abahungu babiri umwe akundanye n'umukobwa uwundi amushaka imitoma yarabaye myinshi guys mubafashe n'impanuro tumenye ko gute twobikora niyo mpamvu turi ngamu kandi abashimire cyane nshimire n'uwanshoboje kuronka